Yambo mwese, nizere yuko mukomeye n'imiryango yanyu n'abagenzi banyu n'abavandimwe banyu bose. Uno munsi twaba tubazaniye inkuru ibabaje, iratwengeje ariko kandi irababaje. Reka muyikurikirane. Umuganda niwo natwe badusigaranye, niwo baturaje. Nta kabati baturaje, ntako nyene niko tukinga tukinjira. Imvura iguye iraduhonda ikatukubita n'abana igatera hariya n'amazi atembaja hariya tugahunga tuguma duhagaze. Vivre dans ces huttes en famille n'est pas toujours chose facile. Quand vient le moment où le mari et la femme doivent retrouver leur intimité, les enfants sont juste à côté. Nahindukira hariya kandi umukenyezi nkamusanga hariya kandi tuvumbagurika. Yego kweli abana nabo bagatera imigeri bikangura. Nanye ngasenyigira uweze. Umva. Ubwo biragoye biratangaje kweli. Kandi mbandaba nka hariya mu gifama nabo bakaryama nkino. Ariko twitwa twegerana twese. Ngiye kuvumbuka ngo nkakujya kwinyana ngo mbumbuke. Kabisa byanga. Ngabana bagate ngo biratsika. Abo bantu mubonye n'abantu nkatwe n'abarundi nkatwe bakaba baba mu ntara ya Muyinga, komine Mwakiro, mu gatumba ka Gihoza. Igituma tukoze ino video no munsi nuko tugomba kubasaba yuko mwodufasha gufasha aba bantu. Aba bantu ntabo tuzi, bavi Muyinga, nta n'imiryango dufise ivi Muyinga, gusa iyi video twabonye kuri internet, hanyuma turungika umuntu twizigiye aja gutohoza kugira iperereza kuraba yuko ibintu byo bari by'ukuri. Hanyuma maze gushikayo yasanze ari ivy'ukuri kandi ari ibintu bibabaje cyane kubona abarundi bene data bene mama dusangiye igihugu, dusangiye ururimi, dusangiye imico, ekanyene babayeho ubuzima butoroshe gose. Rero nkuko Sirake ahejeje kubivuga, twararungitseyo umuntu bitwa Nzeyimana Jean Claude yagiyeyo ajanye n'umukuru wako gatumba, arafata ama video, arafata n'amafoto muruko murabona ngaha. Bitwemeza yuko ivyo bintu aba bantu bariko baracamo ari ivy'ukuri kandi bikanatwereka yuko ubuzima kweri bubabangamiye. Tumaze kubona aya ma video n'aya mafoto, niho vyatugeze ku mutima, turavuga ati reka turabe yuko hari ico twoshobora gukora kugira ngo dushobore kubafasha tura ku buzima bwabo hogira agahinduka. Niho rero twahisemwo mumbabarire, niho twahisemwo gukora ino video kugira ngo namwe tubibashikirize, tubereke murabe kugira ngo mushobore kuraba yuko hari ico mwoshobora gufasha. Ingorane zibangamiye aba bantu cyane gose, icambere nuko badafise aho bakika umusaya, bafise inzu zidasakaye, aho imvura iguye baburiyo baja niyo bava, bakagwara za malaria, bakagwara n'izindi ngwara ziterwa no kutagira ahantu hasakaye, bakabura aho baryama batuje. Ikindi naco ntibafise imbuto zo gutera kandi tugeze mu gihe cyo gutera. Kubyivyo barundi namwe barundikazi turabasavye mudufashe kugira ngo dufashe bano bantu, kuko ingorane zishobora gushikira umuntu ari wo wose. Aho bari ejo hazo barabandi, birashobora kuba ari bo uno munsi ariko akaba ari wewe uno munsi ejo muntunge. Turabasavye mudufashe kuko ukora iciza ukagisanga imbere kandi ndizera neza yuko ukoze iciza uragihembegwa. Kubw'ivyo turabasavye ku muntu wese yoba yifuza gufasha aje kuri iyi website, ashobora kujako akagira ico atanze, naho ryo bari $1 canke $2 canke $5 azofasha gose, kuko ugiye kuraba nk'amadolari y'amanyamerika, $1 rimwe n'ibihumbi 2 vy'amafaranga y'amarundi. Kubw'ivyo urashobora kuba wicaye wifitiye $1 atacu uriko urayikoresha ariko ugashobora gufasha abantu muri ubwo buryo. Kubw'ivyo ushaka gufasha ja kuri iyi website, hanyuma kubifuza kuraba za video za twafata n'amafoto, ushobora kuja kuri YouTube ukandika Gihoza Batwa Community. Gihoza Batwa Community, uzobona video nyinshi twasizeko n'amafoto menshi cyane. Murakoze cyane, Imana ibahezagire kubufasha mumaze gutanga nubwo mubandanya gutanga. Peace.